Kaze mu kiganiro intwaro nziza. Ikiganiro mutegerwa n'igisata cyo kumesha makuru mu Umushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro cy'uyu munsi tuza kugaruka ku rugendo Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yagize ku masoko atandukanye yo hagati mu gihugu, ahereye ku isoko iri muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya, kw'isoko nkuru yo mu ntara ya Gitega. Urwo rugendo akaba yaciye rubandaniriza no kw'isoko nkuru yo mu ntara ya Kayanza, mu ntumbero yo kwirabira ingene ibicuruzwa bitandukanye biriko biragurwa. Muri rusangi akaba yasanze ku masoko ibicuruzwa bitandukanye bihari kandi n'akabeyi gatanguye kugabanuka. Murakoze cyane. Nivyo no musi Umushikiranganji ajejwe iterambere rusangi twagize urugendo mu masoko atandukanye hagati mu gihugu, duhereye mu ntara ya Muramvya kw'isoko yo mu Rutegama, tuza kw'isoko y'Igitega, isoko nkuru y'Igitega, no kw'isoko yo mu Kayanza, kugira turabe ibifungurwa ingene biriko biragurwa muri uno mwanya, kuko turiko turagereranya no misi heze bahora bavuga ko inzara imaze abantu atabifungurwa bihari. Twabona ko mu mitumba mu mirima hari vyimburwa bihari, mugabo twashaka kwirabira nyene mu masoko ko bishikayo, ko bidandazwa n'ibeyi biriko. Muri rusangi twasanze ibifungurwa biriho, mugabo kandi n'ibeyi iriko irapunguka, kuko hariho nk'ibigori vyahora bigurwa 1,800, murabonye ko ngaha mu Kayanza dusanze bigeze ku 1,300. Ubushaza butoto mwumvise ko bwahora ku 600, ubugeze ku 3,000, eka no ku 2,500 buraboneka. N'ibiraya vyabonetse, haraho bambwiye ko ikiro kigwa 150, vyahora ku 1,000 kirenga. No musi twovuga rero ko twoshimira Imana ko ibifungwa bitanguye kuboneka, na cane cane mu bene gihugu, kuko uriko turaraba imirimo isa neza. Hariho mwizero rero yuko n'ibifungurwa bizobandanya bipunguka ibeyi gushika ku rugero rushimishije. Iyi ni intambwe rero turiko turabona ko ari intambwe nziza, naho izuba ryatse rikonona imirima. Turabona ko hariho imyonga nko mu Kayanza irimo ibigori, aho buca babisoromera, bibaza ko bizogenda neza kuruta ko barambwiye yuko mu ndwi zibiri bashobora kuba babisoromera. Hariho n'ibijumbu turaraba mu masoko biriyo, n'imboga ziriyo. Tukaja tunashimira bene gihugu ko bitavya kamo nyene ishoboye mu gihugu yabateye ko kugwiza umwimbu, kuko nta bundi buhinga bwo kugabanya ibiciro atari kugwiza umwimbu. Ibire n'ibintu biboneka cyane kandi bitera intege, biboneka ko mu misiza abarundi n'aba mu Burundi bazokoroherwa ku mibereho cyane cyane ku bintu by'ibifungurwa. Akaba yaboneyeho gutera kamo na cane cane abadandaza bamwe bamwe bagifise agatima ko gukora urudandazwa mu mpisho mu bihugu duhana imbibe, ko bobireka kuko gusa nko kwisamburirako. Akaba yagiriyeho kandi atera kamo n'abajeje intwaro ko bofasha kugira ngo umwimbu ubungabungwe. Akamo dutera cyane cyane dutera kamo abene gihugu ko hari intara zimwe twumvise ko hariho abadandaza novuga ko bigenza nabi, baca bagenda kwegeranya nk'ibiharage byose vyeze kugira ishore mu bihugu tuhana imbibe. Ko no bibutsa ko muri kano karere nitwe dufise ibifungurwa biri kwibeyo yo hasi. Abantu rero bose baca baza birukanga mu Burundi, bahuriranye rero n'abadandaza badafise umutima wo gukunda igihugu buri hejuru, baca babafasha muri ubwo bube gito bwo kubishora mu mpisho. Twarafashe ingingo yuko atarutete rw'ibiharage ruva mu ntara uje mu yindi, babura amatari batavuganye. Hariho intara cyane cyane imaze kubita ibiharage byinshi, intara ya Kirundo, intara ya Muyinga. Turavuganye ko babura amatari cyangwa kuri gisagara ca Bujumbura, umudandaza azoba akeneye ibiharage byo mu Kirundo cyangwa Muyinga, amuha urukaratasi
agaca agenda akamuha mu Kirundo agapakira cyangwa umuhinga agapakira mugabo ko atakamye ipakira ngo yagiye Bujumbura cyangwa igiye mu kandi karere idafise rukaratasi ruyiherekeza kugira dukingira umwimbo dutegezwa gufata ingingo zidasanzwe kugira bene gihugu bacu babandanye bamererwa neza ntitwimbure abatadufashije kurima abari baca bafungura tuteye nakamo abajejwe intwaro nabo nyene ko kwama hafa bene gihugu kugira babafashe gucungera ntagire ibisubira gusohoka bidaciye mu nzira zizwe na cyane cyane ko nkuba atanu byosohoka ko natwe turakwiza turindiriye kugira turabe ibigori by'agatasi aho bizokwerera n'ibiharage byo mu gatasi aho bizokwerera turabe ko dushobora kuronka ibyo dushora hanze ubwo mu kurindira ubu ntavyo twoshora. Ku munsi ugira kabiri w'urwo rugendo umushikiranganji w'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano akaba yaciye arubandaniriza mu ntara ya Muramvya aho yakoranye inama n'abaserukira ibisata bitandukanye muri iyo ntara. Mwijambo ry'ikaze rya buramatari w'intara Muramvya akaba yaramenyesheje ko muri iyo ntara umutekano ukwiye. Nkuko mwabibonye aho mwagiye muracanya ko Umushikiranganji naho mwagendanye sagaseseshwa rumuri umutekano nga mu ntara ya Muramvya urakwiye mu makomine yayo yose uko ari 5 agize intara ya Muramvya. Amakomite y'umutekano ahurikiwemo na bose arahari kuva ku rwego rw'intara gushika ku rwego rwo ku mitumba kandi nyakubahwa Umushikiranganji ayo makomite ari ku kivi kandi arakora ibishimishije nivyo nta mwungura isato ibidahizwe hari igihe ebishika ugasanga abagizi ba nabi na cyane cyane abasuma bo mu mirima abasuma b'ibitungwa ugasanga baraduciye mu byarumye barahungabanije umutekano muri ubwo buryo bwo kwiba ariko ahatari hake kubw'amakomite y'umutekano ari ku kivi benshi barafatwa bagashikirizwa ubutungane. Iyo badafashwe naho turikiye muri amakomite y'umutekano ahurikiwemo na bose turabandanya tugira iperereza kugira ngo mwene utwo tugwi tw'abo bantu kugira ngo dutuzwe ngaha mu ntara ya Muramvya. Nyakubahwa Umushikiranganji abamubona bakoraniye imbere yanyu nizo ndongozi mboneza z'abandi zidufasha gutunganiriza intara mwatujeje kurongora intara turongoye. Aba rero haba ku rwego rw'intara dusengera umugozi umwe eka n'urwego rw'amakomine umwera urava ibukuru ugakwira hose naho nyine basenyera ku mugozi umwe. Umushikiranganji w'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano akaba yarasavye indongozi ko mu mirimo yazo ya misi yose zokwama zuzuzanya. Hanyuma rero ikindi nuko abakuru indongozi twuzuzanya niyo Imana nagize Muramvya nasanze indongozi muruzuzanya imukeba umwe rose imigisha y'Imana nawe cubona ko nawe ibiriko biraza akuviriye mu ikorosi mugo nakuviriye mu ikorosi aja kugira ingorane kubera ko burya n'Imana ivyo ntivyemera umuntu umuteye ingorane umenye ko n'Imana ko umuntu n'uw'Imana si umuntu. Cyo nabwiye abarongoye amadini n'amashengero n'abarongoye imigambi umwene gihugu ubonye aje gusenga mu rushengeri wawe ntuce umwiyitirira n'uw'igihugu daboro ubonye yambaye ingofero y'umugambwe wawe ntuce uvuga ngo ujya muri wanje niba wumva cyane n'umuvyeyi yamuvyaye burya tuvuga ko ari uw'igihugu abantu tubanza twabone ko ari
abantu b'igihugu hanyuma ibindi bize mu nyuma. Ni intango nshasha rero aho umwe wese ategerezwa kwitaza kugira tugire umurindi mushasha. Muraza kumbaza ati ko ari multisectoriel, nta kibazo biteye kuko ndababwira muri make ukungene dukeneye ko igihugu kigenda, mugabo muri iyo ntumbero y'uko mu mwaka w'2040 tuba dufise igihugu kiriko kiritaza neza uyu murindi w'iterambere, hanyuma umwaka w'2060 igihugu gitera imbere, pays development. Urumva rero twese tugezwa kwitaza na cyane cyane kari mu ntango z'umwaka, nongere ndanabipfurize ahubwo umwaka mushasha mwiza uzobabera umwaka w'imigisha myinshi n'imihezagiro, kuko ibyo twifuza ni byinshi, mugabo kandi tunakoze tukagira n'umugisha w'umuhezagiro w'Imana birashoboka ko byose tubironka. Ingingo ngenderwako ya leta mvyeyi, leta mpozi, ndazivuga mu buryo buvunaguye. iya mbere gukorera hamwe, iya kabiri donc gukorera hamwe kugira unité, iya kabiri kuzuzanya, iya kabiri ni kuzuzanya, iya gatatu gufatana mu nda, bwa kane kuba intungane, iya gatanu gukorera hamwe. Ico bivuze gukorera hamwe bisigura kurondera hamwe ineza y'abene gihugu. Abapolisi n'abasirikare barazi ico bita bon individuel, nta bon individuel reku. Ariho inzego twavuze ko zitegerezwa gukorera hamwe zuzuzanya, n'urwego rw'ubutungane, igipolisi n'intwaro. Urwego rw'ubutungane burakeneye inguvu z'intwaro, urwego rw'igipolisi uko nyene, urwego rw'intwaro nago nyene rurakeneye ibikorwa by'ubutungane. Nshatse kuvuga iki? Mu bisanzwe hariho ico bavuze independance de la magistrature, nivyo ni séparation des pouvoirs, mugo ntikibuza ko bahanurana bakuzuzanya, kuko ni kuneza y'umwene gihugu. Ubwo hariho situation ushobora gushikamwo ukavuga uti je naho ndi president wa grande instance reka mbaze buramatari kungene bimeze. Ego urashobora guca urubanza, narababwiye umunsi umwe mu nama ndabwiye ati erega umucamanza arashobora guca urubanza aruciriye mu biro ntirushigwe mu ngiro. Narakarora ko umuntu ibubanza baraciye urubanza, umuntu bamwegurira amahegitari menga amajana, arimwe abanyagihugu 8,000. None wewe ufata abantu 8,000 ukabwira ngo sohoka hinjira umuntu umwe, ico gihugu coba gitwagwahe? Akona karuro gasanzwe. Donc bisaba ko donke twuzuzanya, turabe ko ari sawa, igiteye amakenga tukivuganako, kandi tuvuze ngo buramatari na president wa grande instance na procureur ko bafashanya ibikorwa. Buramatari ntazoja muri siege, eka baravugana gusa bakaraba ati directire commune y'iki kintu ko giteye ingorane. Ati indongozi itegerezwa gushira imbere ineza y'umwene gihugu, kandi ngo hari ibintu bitatu indongozi yose itegerezwa kubahiriza. Nongere rero shimire abagize inzego ziri ngaha, kuko burya mu bisanzwe nimwe niko ndavuga, inzego ntizihinduka mugabo abantu barahinduka. Dufate ko abari ngaha muri ko mukora neza, kuko ibimenyetso n'ibijyanye n'ibyo bitwereka ko muri ko mukora neza. Mugo mugerageze umwe wese ku rugero rwiwe ivyajejwe akore kuri principe citoyen centre d'intérêt. Mvira ngo twaciye mu byabaye bibi, mugabo nicabuje yuko twuma dusimba imanga bukebuke, mugabo dufate principe citoyen centre d'intérêt. Intérêt wa urayireka iza kwa conséquence, mugabo citoyen ubanza umushira imbere mu byo ukora byose mu magisema yose. Hariho rero ibintu
ibintu bitatu bigize igihugu mu byandike neza kuko inshuro nkuru twibukije mugabo tuvyibukanye. Hariho ubutaka, abenegihugu n'ubutegetsi, intwaro, pouvoir. Le pouvoir niko nuvuga pouvoir mpera kuri administration, acanza kuri police, acanza kuri donc le corps de défense et de sécurité, la justice, uko ibyo byose bigize ubutegetsi. Aba bandi nabo bo muri agriculture, education baza bashigikirwa n'ubwo butegetsi nyene. Uko ubutegetsi butariko burakora ibyo byose tuyumvirana kimwe cyo kumva. Nico rero tuvuga tuti dushigikire ubwo butegetsi, le pouvoir, intwaro, dushigikire n'ibindi bisata bitari tuvuga ko biri mu butegetsi uko nyene mugabo ari bishigikizo by'ubwo butegetsi kugira gufata asinze ko indero itahari ubwo butegetsi nta kamaro. Amagara y'abantu atari dahagariwe neza ubwo butegetsi ntibubaho. Uburimyi n'ubworozi budahagariwe neza byose bigenda bifatanye n'ufatangana. Cyo uvuga tuti tugire complementarité. Ico dusabwa rero cyambere ni kuba intungane, cyane cyane kutabana biyorobeka. Tuba intungane kugira ashobore gutunganiza abandi, gushira imbere ibikorwa no gushira abenegihugu ku kivi, kuba karorero, kurondera inyungu z'abenegihugu, aho kurondera inyungu zacu ukuvuga citoyen centre d'intérêt. Inyuma y'inama yarahejeje kugirisha abaserukira ibisata bitandukanye bigize intara ya Muramvya, Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano afadikanije na mugenzi we arongoye ubushikiranganji bw'ikigaga ca leta yaciye akoresha iyindi nama abenegihugu mu ntumbero yo kumviriza ibibazo n'imyitwarariko y'abenegihugu. Mu bibazo vyashikirijwe, ikibazo kijanye n'ubutungane cagumye cibonekeza. N'ibindi bibazo bijanye n'imibereho y'abenegihugu bikaba ari byo bibazo ahanini vyagiye biratugwa abo bashikiranganji babiri. Mbanga Muramvya agomba gushikiriza ikibazo kijanye n'uburimyi. Leta yacu mvyeyi yaragize neza cane mu kwitaho kuturonderera ifumberi kugira dushobore kurima neza mu buryo ubwo ari bwo bwose. Hanyuma iciyumviro nagomba gushikiriza cyane nagomba gusaba angeri cyane i Muramvya mu kurima ntiturima gatasi n'impeshi gusa canke mu mwonga. Abenegihugu b'Umuramvya barima ku kwezi nta kwezi na kumwe Muramvya hatera ibintu. Angeri nayo tuyironka mu bice bitatu. Twagomba gusaba bishoboka nk'abavyeyi bacu, abavyeyi igihugu ko mwokwiga ingene twoshobora kuronka ifumberi tuyiriha mu gihe tukari avance tukayigombora, ariko hari habera igihugu adashobora kuronka uburyo bwo kugura umufuko wa ngeri icarimwe, ugasanga kandi abo bantu nibo bishaka. Twagomba dusabe rero ku bw'inzomvo ko hoba ikigega ca leta kijejwe uburimyi n'ubworozi, bakagishira ku masantere ari y'Umuramvya ku makomine, kugira ngo umwene gihugu akeneye kugura ngeri umwanya wari wose yumvije kurima ashobore kugenda bamwakire bamwifumberi hanyuma nawe ashobore gutera. Vyonagabanya n'izi fumberi zigurishwa mu kinyegero, kuko abenegihugu bazagurira ngeri bisunze ko batora zisize, bakemera uko bakose ati mugabo nteruduharage. Hamwe rero turose mukabidukorera nk'uko ibigori mu bizana tukabigura mu burimyi, angeri nawe tukayironka mukarabiki aho mushira ubudandarizo cyane cyane nk'intara mu tuguma turi mwanya wose muba mukoze.
twagomba dusabe ko mubishobotse mu bidukorera angere twanwa tuyigurira ku mwanya tugatera imboga tugatera ibigori n'ibindi vyose. Tukaba tworangiza iki kiganiro cacu tubamenyesha ko hambavu y'izo ngendo umushikiranganji yari yagize mu ntara zitandukanye yaboneyeho no kugendera imirima yiwe y'akarorero. Ati ibikorwa vyo kwiteza imbere tubikora mu ntumbero yo gutanga akarorero keza ku bene gihugu. Murakoze cyane, nivyo twatanze umwizero ko imbere ari heza kubera ibifungurwa biriko biraboneka, kandi nivyo mwibonera namwe. Iyi ni mirima ibigori twabiteye mu mpera z'ukwezi kw'icumi mu ntango zo kwa 11 igihe akavura kabonetse, igisabisho cyo gusaba imvura bihejeje kwakirwa n'Imana mushobora vyose. Rero ni vya bigori twakira ikobero bimwe pane 53 nivyo twaje kurima ngaho kugira dushigikira bene gihugu ntibabone ko byo tubabwira ari byo tubabwira nko guhimiriza gusa ngo tubereke yuko turi kumwe ibikorwa byabo vya misi yose. Ibigori rero murabona ko biteye igomwe, ni muri mutari muto, hariho n'uwundi wo buruta n'uyu, kandi twizeye yuko kubwiza uhakwa kungana nk'uko nyene nuko gusa imirimo kuyitera ugendera kurikirana mugabo kubwiza uri kuraraba inguvu z'ibigori uri kurara nuko ngene bisa nico kimwe no ngaha. Uwo murima rero uwo twishimira, kandi abene gihugu turana bakenguruka ko badufashije cyane ko nibo baje kuharima bahateragira badufasha no kubagara. Turakenguruka rero ko dukora neza na bene gihugu ko baca bagenda batuye n'akarorero kungene nabo bategeza gukora imirima yabo. Hagati aho harimo n'ibitoke muri uno murima w'ibigori mugo biracari bituma urabona ko bitaboneka neza, mugabo twabiteye ari duto nyene, ariko murabona ko natwe nyene turiko turanaga tumera neza. Hariho rero yindi mirima y'ibitoke nayo itanga umwizero kuko aha hose mubona hari ubunyovu tugaruti ubunyovu ibyatsi bitaribwa tubihindure mu byatsi bifuri biribwa kuko nyinshubahira umukuru w'igihugu yaduteye akamo, nako kamo tugendera kugira tutange n'akaroro keza ku bene gihugu babone ko bishoboka kushinge ntiriribwa ubunyovu ntiburibwa mugeye ibigori tubisaruye tuzobifungura nivyo mugo n'abandi barundi bazoronka ko kubi ntawe wifungura numwe ngo abishobore. Ni kuneza y'igihugu rero tuko turakora turonka inyungu mugo n'abene gihugu nabo nyine babonera akarorero kungene bashobora kurima bimbure neza kandi bigende neza, dushobore kuronka nivyo dushora hanze kuko twimbuye vyinshi tuzoronka umusesekara dushore turonka amafaranga. Ibitoke navyo nyine rero hari bimaze igihe nateye mu mwaka wa 2020 mu mpera zawo, n'ibindi nateye mu mwaka wa 2021 no mu mwaka wa 2022 byose ndiko ndabona ko umusaruro umeze neza cyane nta kwidoga. N'ibitoke by'ubwoko bita Fia 25 mugi ivyo bitoke n'ubwoko bumeze neza cyane, iyo ceze uragiteka ku biharage cyo kugira ifiriti cyangwa ukacotsa kujya kundi botsa igitoke gisanzwe. Ni musanzwe kimeze nk'igisahira gisanzwe, mugabo rero akabijya kaco nuko iyo kimaze kwera cyane kikaba umuhwi gica kiba kujya kwa madoda wacangwa rubona ugacu gifungura nk'umuhwi nyine, kandi byose usanga bimeze neza. N'abagana bitoke rero abagana inzoga y'ibitoke naho nyine barabikoresha. Niwabura umukozi wa leta cyangwa uri umudandaza ikorera igihugu cawe turumoko mu muzi no kwiza umwe mu muryango. Ego leta mvyeyi leta ngo zitwishikiza ibikorwa, ego ucona umunwa wose uronka icyo ufungura n'agafaranga ku mufuko. Eko mwimbo twimbuye dusagurire n'abagenzi, kumwimbo twimbuye dusagurire n'amakungu. Niwabura umukozi wa leta cyangwa uri umudandaza ikorera igihugu cawe kura amaboko mu muzi dukwiza umwimbu mu muryango. Leta mvyeyi leta ngo zitwishikiza ibikorwa, ego ucona umunwa wose uronka icyo ufungura n'agafaranga ku mufuko. Eko umwimbu twimbuye dusagurire n'abakungu, kumwimbu twimbuye dusagurire n'amakungu.